intambara nimbi nta numwe yo kwipfuriza. Rero abantu barahagaritse imitima cyane izi video uzibonye ubonye ibintu biko biraba ntiwosubira kuronka amahoro. Iyo rero hari intambara umwana yaba uwa mbere acaba uwa nyuma mu ishure ntushobora gusenga. Abantu barahagaritse imitima cyane, nta mahoro bafise mu mitima yabo kubera impuha z'intambara. Intambara rero si nziza, hari ibihuha rero, hari induru, abantu urabate barageze ngaho bariko batera amabombe ava muri Congo, nimba ava muri Congo nimba ava mu Rwanda wewe ni ubizi, ngo agakubita ku Burundi. Abantu barabaye uku induru, intambara birabavyisha, abantu bahagaritse imitima gose do. M23 yamaze gushika mu Burundi, bariko barica abantu ibintu byinshi. Imana turahojeje bene data. Mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi. Ndabagumbiriye mwese mukurikirana IKANGUR'IKINICOGIHE TV show. Muraho murakomeye muguwe neza. Narimba kumbuye nawe ndazi ko warunkumbuye, uri igiciro kinini rero wewe wakanze kuri subscribe. Nukuri Imana iguha umugisha utagabanije, wewe wahisemwo gukurikirana ibiganiro byacu, gusengana natwe ibihe byose ubudasiba. Nizigire rero yuko Uhoraho abarinze kandi nanje arandinze. Rero ntacyo tutamenye kandi ntacyo tutabwiwe, bene byo barabizi, abasenga barabizi, eka mama hari n'abadasenga babizi. Ntacyo tutamenye kandi ntacyo tutabwiwe. Naho benshi batanguye kuza abahanuzi b'ibinyoma bikika mu ciza babeshera Imana to. Hari waje kuvuga ngo intambara ngo irabaye, ngo Uburundi bwose ngo bugira uhinduka umunyota. Ninde yakorotse? Warozwe nande wewe? Ivyo kinira kurabizi, Burundi urazi carico. Ariko yemwe ivyo bintu ntago tuvyemera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Egome abantu rero muri iki gihe kuri izi mbuga nkoranyambaga ibiriko biracako ni byinshi. Ariko we rero hitamwe IKANGUR'IKINICOGIHE TV show, areshe nukurikirana kuri YouTube kugira ngo wumve bizima, wumve ivy'amahoro, wumve ibikugirira ikimazi. Navuze ngo iyo atamahoro ahari, iyo hari intambara, iyo hari ibihuha, umuntu ntatuza, ntashobora kudandaza, ntashobora gutamira utwo kugira ngo dushike mu nda, ntashobora kurangwa, ntashobora gukora ikintu carico cose. Ariko ndakwibutsa ikintu kimwe gikomeye kandi wiyibagije. Nari ngenda kubwire yuko amahoro nyakuri adatangwa n'abantu, oyaye, kandi natangwa n'amasezerano y'abantu, oyaye, kandi natangwa n'ivyiyumviro vyawe. Amahoro nyakuri atangwa n'Imana yonyene, yo uvyanku vyemera niyo nzira yonyene yo kugira ngo turonke amahoro. Mu by'ukuri n'abasirikare bacu bokora ibishoboka byose badaherekejwe n'Imana, byose n'ubusa. Niyo mpamvu mu gihugu cacu ciza c'Uburundi Imana ariyo yashizwe imbere. Ntibitangaje ko ibihugu byose vyama bifise ibihuha, bifise ubwoba n'induru z'isi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza. Hari usomye muri Yesaya, hasome, fata Bibiliya yawe hasome Yesaya 41 ku murongo w'10, akarongo kamwe gusa nikakunanira gusoma. Kavuga amajambo akomeye cyane ushobora kugendana nawe muri ibi bintu byose. Imana ubwayo niyo yivugiye mu musabyi wayo Yesaya, iratubwira amajambo akomeye. Uno munsi si Yesaya abwirwa, ni wewe uri kurabwirwa, uri kuranyumva muri IKANGUR'IKINICOGIHE TV show. Ntutinye, nuko Imana yivugiye ngo ntutinye, yewe Burundi we n'abasirikare b'u Burundi ntimutinye. Intwazangabo z'igihugu c'u Burundi ntimutinye. Uko ni Uhoraho Imana avuga. Namwe Barundi muri mu Burundi ntimutinye, ngo ntutinye kuko ndi kumwe namwe. Imana yari ivugiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebure, ntukihebe,
ngo kuko ndi Imana yawe. Irongera iravuga ngo nzogukomeza muri ivyo bihe bigoye, ngo Imana izodukomeza. Haleluya. Muri izo mpuha z'intambara Imana izodukomeza, ngo nzogukomeza, nzogutabara. Haleluya. Aho uri wari gukomera Imana amashi, iravuga ngo nzogutabara. Imana izogutabarira aho uri wa mugore we, Imana izogutabara wa mugabo we, Imana izogutabara wa musore we nawe wa nkumi we. Imana izodutabarira igihugu. Mwebwe muzana amagambo atariyo, Imana izodutabarira igihugu. Nta numwe afise ububasha bwo gushwanyagura ico atubatse mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarivuye ngo nzogutabara, irivugiye ngo nzogutabara, mbere ngo nzokurarira. Nzokurarira n'ukuboko kwanje kw'iburyo kukugororoka. Izina ry'Imana nirihabwa icubahiro. Reka ndabisubiremo canke subizamo audio wumvirize aya majambo ukuntu akomeye cane. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure. Amena. Kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokurarira n'ukuboko kwanje kw'iburyo kukugororoka kwanje. Haleluya. Uko nuko Imana yivugiye ku gihugu c'Uburundi, uko nuko Imana yivugiye ku ngabo z'igihugu c'Uburundi. Mukomere, Imana iri kumwe natwe. Wowe urinde uza gutera ubwoba, urinde uza guhagarika imitima y'abarundi. Wowe urinde, uko biri kose Imana iri kumwe natwe. Iyo umuyaga uhuhuta ugenda hose, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa, baranduke. Amen. Abaguhaririza bazobarondera bababure, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa. Bakamangane. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko k'uburyo, nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Amen. Naho ibihuha bihari, naho ibihugu bihungabanye, naho imitima y'abantu ishobora kubura amahoro, guhagarara, Uhoraho ntahinduka. Nico gituma ndakubwirira ijambo. Iyi siguro ushobora kwiyumvira ko icambere Imana irabona ibyacu. Imana iri imbere y'ibihe bitaraza, Imana iri imbere yabyo. Bihari, Imana iri imbere yabyo. Imana yarabwiye Abisirayeli mu bihe by'intambara, ariko uyu munsi ibwira Abarundi ati mbere uwuzigama Abarundi ntazohunyiza kandi ntazosinzira jamais. Umva neza, n'uwo wese yumva afise ubwoba yumvira ijambo. Ntabwo Imana izokwigera ireka Abarundi. Oya. Imana ntizoca ibitangura uyu munsi. Amahoro y'Imana arashobora gutuza umutima n'igihe ibintu biri hanze yacu bihungabanye. Yesu igihe yaduga mu ijuru yavuze ngo ndabasigiye amahoro yanje azohoraho, ngo kandi ayo mahoro ngo ntago ari ay'isi itanga. We yarabizi yuko iyi si atamahoro yigera itanga n'umunsi n'umwe. Ibi bisobanura ko naho isi yohungabana, imbere mu mutima wawe urashobora kubamwo ituze. Haleluya. Rikomeye, kandi isi iriko irahungabana, ariko mu mutima wawe hakaba ituze, ukumva uguwe neza. Haleluya. Abarundi benshi bafise imitima isenga, Abarundi benshi bafise imitima yizera, Abarundi benshi bafise imitima yipfuza amahoro. Haleluya. Iyo abantu benshi bipfuza amahoro ku Mana, bakegera Imana, bakarondera Imana, Imana nayo irabakingira. Ako kantu sinzi kukumvise neza.
inshuti zanje, bene wacu, bibondo, ibihe byose wumva uri mu bihe by'ibihuha, wumva uri mu bihe byo guhagarika amahoro mu mutima wawe, ibintu bihagarika amahoro mu gihugu cyawe, ukabyumva n'amatwi yawe, hariho ijambo ukwiye kumenya, ukwiye kwitondera. Imana iruta ibihuha. Haleluya. Imana iraruta induru, Imana iraruta ibyo byose, Imana iraruta ubwoba tubona twumva. Aho dushira ibyizigiro si ku bantu, si ku nguvu z'umuntu, ni Imana. Gahora twibuka imirimo yawe Mana, Imana y'abarundi, gahora turirimba ineza yawe Mwami Yesu, gahora twibuka imirimo yawe Mana. Tugumire kuko Imana yacu yavuze ngo ndi kumwe namwe kugeza ku musozo w'ibihe byose, kugeza ku mpera y'isi. Amahoro y'Imana aba mu mitima yanyu n'ingo zanyu. Amen, amen. Mana yacu, Mana y'Uburundi, Imana ufise imbaraga n'inkomezi, turarindiriye ukuboko kwawe ku gihugu cyacu c'Uburundi. Turavuga nk'uko Dawidi yavuze ngo Uhoraho niwe arinda igihugu, niwe avuna imiheto, niwe agwana intambara. Uhoraho Mana, uribuka Uburundi kuko ari igihugu wanditse ku kiganza cyawe. Waradusezeraniye ati rebosi devayimene, ahari abantu banje rodeborevayinimene, ngo nzoba hagati yabo, ngo nzoba hagati yabo, ngo nzobarinda, nzobaha amahoro. Ngwino rero, none rero turakwibutsa Mana yacu, Uburundi ni ubwawe, abana b'Abarundi n'abawe, amahoro yabo. Haleluya. Warayadusezeraniye. Amina. Turavugira rimwe twese ati Mana y'Uburundi, haguruka uramvura ukuboko kwawe, isi bibone. Uhoraho, reka amajambo menshi y'isi ariko aravugwa hirya no hino, ibihuha, ubwoba, induru, riboside tayinimene, bitazimya isezerano ryawe. Ibyo ntibyozimya na gatoya isezerano ryawe. Oya. Hagarika ubugizi bwose bwa nabi ntibushike ku gihugu cawe Mana. Hagarika ubugizi bwose bwa nabi ntibushike ku gihugu c'Uburundi. Reka amazi y'amahoro ribosate revoye mende kodere desaini mene konte. Wewe wasutse amazi y'amahoro, yasutswe ku Burundi. Amina. Ku munsi w'amasezerano wadusezeranira orebosidetayi atagabanuka Mana. Reka amazi wasutse ku gihugu c'Uburundi ntagabanuke, amazi y'amahoro. Haleluya, haleluya. Reka umutamana w'amakuba yose urimwo ibyo tutazi ukumirire kure. Yewe Uhoraho Imana, wewe muvyeyi wacu, turavuga hamwe twese nk'igihugu cacu c'Uburundi nti Burundi, garuka ku Mana yawe kuko Imana yawe iragukingira. Amen, amen. Yesu, ingududubize, uduha umutima w'ubumwe, uduha umutima w'amahoro, umutima wo kwihanganira ibihe ducamwo, ibihe by'impuha, ibihe twumva. Turagutumye ku banyeshure, ku bagabo, ku bagore, ku bana, ku bagwariye mu bitaro bitandukanye, hari n'ababuze amahera yo kuja kwa muganga, nabo basanga ukuboko kwawe kubageraho. Turagutumye ku bategetsi barongora Uburundi mw'izina rya Yesu Kristo. Turagutumye ku gihugu cacu c'Uburundi. Reka amahoro ava mu myanya yawe aca ku mitima yacu nk'uruzi rutemba rutazimira ariko ruzi iyo ruja. Reda payini mene kontre deke.
turakwibutsa amajambo watubwiye ngo amahoro ndayabahaye ngo kandi igihugu kizogwiza ineza yanje. Ni wewe wabivuze Mana, niyo mpamvu tubishira mu maboko yawe Mana y'Uburundi. Twizera ko ibyo wasezeranye bitazigera bizimangana na rimwe. Amina. Turasengeye ingabo z'Uburundi ngo uzirinde, uzishire ku rukingo rwawe. Turasengeye imiryango yabo iri mu rugo, turasengeye igihugu cacu, turasengeye abategetsi mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye protection y'ijuru yongere gukingira igihugu c'Uburundi mu izina rya Yesu Kristo. Turagisengeye mu mbaraga waduhaye Mana, turagisengeye Isaya saa 9 z'ijoro. Haguruka udutabare, uturinde uwo kwipfuza wese kugirira nabi Uburundi mu izina rya Yesu. Ntibigira intumbero katika jina la Yesu Kristo. Twese turahagurutse dusengera igihugu cacu, kuko ni wewe twitwaza. Ntabwo dushobora kugira amareba, ntidushobora kukubangikanya, kuko twarakubonye. Wadukoreye ibikomeye, wadukoreye ibikomeye mu kahise kacu, n'ubu ntiwonanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Turagusenga tugusaba Mana ngo uhituze imitima y'abana bato, uhituze imitima y'abakuze mu izina rya Yesu. Ikiganza cawe congere gusasa ihema, gisasa ihema hejuru y'Uburundi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho ni wewe turaba, ntutwirengagize, ni wewe turaba. Turazi yuko utazokwigera utureka twenyene. Inkomezi n'intsinzi biri kuri wewe. Amin. Turasengeye ibihugu duhana imbibe, turasengeye Congo ngo uyitabare mu izina rya Yesu. Uhagarika intambara iri muri ico gihugu ca Congo, kuko wowe ubivuze biraba kandi utegetse birakomera. Tegeka data, natwe twikangura iki nico gihe co gusenga.